ane n'umukama inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda na haswa mukama. Yezu yumvise ko bishe Yohani Batista aja mu bwato yigira ahantu hiherereye mu gahinga kanyaganande. Abantu baba mu bisagara vyegereye ako gahinga ngo bavyumve bamusangayo. Avuye mu bwato abona ishengero rinini cyane bimutera ikigongwe, acakiza abarwayi bose. Abigishwa babonye buriko burira begera Yezu bamubaza bati, aha hantu ni mu gahinga kandi burije, rungika abo bantu baje mu mihana kugura ivyo kurya. Ariko Yezu arabishura ati, nta kibajana, namwe nimubaha ivyo barya. Nabo bati, nta kintu dufise ngaha ndetse imikate 5 n'ifi 2. Ababwira ati, binzanire. Ahejeje kubwira ishengero ngo ryicare hasi, yakira ya mikate na za fi 2, arangamiye hejuru arabihezagira, hanyuma amanyagura nyamikate, ahereza abigishwa biwe, nabo bahereza ishengero. Bose barajya barahaga, begeranije ivyo basigaje buzuza ibisimbo 12. Igitigiri rero c'abantu bari bariye iyo mikate cari 5,000 vy'abagabo, havuyemwo abagore n'abana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turajabutse mu kuzirikana mu bisomwa vya mbere y'amajambo y'Imana twari tumaze iminsi tuyaronka azananye mu gitabo c'ihunguka. Uyu munsi tugiye kuza turayazirikana azananye mu gitabo aha bacise ngo ni igitabo c'amategeko, niko kera bavyita muri ibi bitabo vya liturujia y'inkuka y'imisa. Ntiturabisubiramwo neza, tureza kubisubiramwo, mugabo ugiye muri ya Bibiliya nshasha dufise ni mu gitabo cy'ibiharuro, le livre des nombres. Kuko hariho kandi igitabo c'amategeko bita kandi cyo gusubiramwo amategeko, le livre du Deutéronome. Iki inye mugabo ni igitabo cy'ibiharuro, le livre des nombres. Kuboshima kuja kunoganza bagasoma neza, bafatanya ibitwumvise uyu munsi n'ibindi bifatanya navyo kugira ngo babitahure neza. Kuko ni byiza yuko mu kuzirikana ijambo ry'Imana tugomba kurizirikana neza. Hari igihe bidusaba ko turisubiza mu runani rw'ijambo ry'Imana mu gice kinini rizananyemo, kugira ngo twumve ingene y'ibintu biba vyarahereye n'ingene bitera bihera koko imbere y'Imana no mu vyagiye biraba mu gihugu c'Imana. Nko ngaha twotangara twumvise ngo Musa ababazwa cyane n'ingene Imana isubiye gufatwa ngo n'ishavu, ikagomba kumerera nabi igihugu cayo, gushikaho Musa bimuremera nawe nyene akagenda imbere y'Imana, akumva atwaye umutwaro munini, akidoga yitura Imana. Hari ibintu nagomba ko tuzirikanamo byiza byinshi binyegejemwo muri iki gisomwa. Ubwa mbere no gutahura ukungene Imana igomba gukabura igihugu cayo ngo kimenye kuyizigira, n'igihe coba kiri imbere y'ibintu kidashobora gutorera inyishu. Kumenya kuyizigira, kuko aha twumvise ngo Imana isubiye gufatwa n'ishavu, nuko ubwa mbere bari bigeze kwidoga nk'uko nyene, imbere yuko baronka mana, bakaronka n'ibindi vyagiye birabafasha ku nzira. Imana ikagira iti, je ndabe ko bamenya kwizigira jewe. Bakumva kumenga bizigiye yuko
baracariho nk'abantu babeshejeho no kumva yuko umenga bobaho neza batunzwe n'ibinyama n'ibitunguru, ibintu barya byiza byiza mu Misiri, ariko bari mu kagaye ko kwitwa abantu batagira ijambo, batagira izina. Farawo akoresha uko ashaka, aho nyanga uko ashaka, akica uko ashaka. N'uyu munsi ari gusanga abantu tumeze gutyo, ugasanga umenga ubuzima bwacu tubona umenga buhagaze gusa kuri ibi byo kwitunga neza, kumererwa neza ku mubiri, ariko ku mutima wuzuye akabonge kakagaye, wuzuye umubabaro w'uko umenga nta jambo ugira, ntugira aho usaganiriza, ntugira ingingo, uri imbubusi ikwegwaho kugaburira ashatse. Birababaza cyane, birababaza cyane. Sinzi ko birabashikira, mugabo birababaza cyane. Niho rero kuko ubwa mbere byarigeze gushika, wishavu ry'Imana ririsuka, bariko baridogera Imana na Musa, ngo riratikiza abatari bake mu nsago zabo. Ariko Musa arabatakambira ku Mana, Imana irabagirira ikigongwe. Umenga mugabo hagati y'abantu n'abandi hamari y'abantu badashobora gushoka bumva ukungene Imana itwiyereka, ukumva ingiro n'ingendo y'Imana, kandi ugasanga bafise akarimi gasosa, bagaca bahaja hamwe bagasubira kugumura igihugu. Urabona uyu Musa, bamwe baca mu migenderane bane imyidogo, hariya mu mahema Musa arenganya kuvutwa imyidogo, tujya tuntu turababaza ugasanga bo nyene bariko baringizanya nk'imitima mibi. Yewe ngo nakubwira uyu muntu arenganya arige manaca ndabacokoza, nimbe mugomba gukura umukuru w'igihugu ko mwacuritse imitwe hamwe muri muridoga. Bose bakavayo bafise imitima mibi, birabura mu maso, ibintu byose bagenda barabitukagura barandagura aho baciye. Bimaze Musa akwagira gutyo, nawe nyene araremerewe n'ivyo bariko baraca mu rugendo. Harigira ubonga amageragezwa menshi, ababaza remera, kandi bazi babahende n'abaje babaturi imbere, kenshi baraza bakihagarara ko bakabereka ko bari dinye, babafasha kumetriza ibintu, mugabo nabo nyene ziba ziriko zirasha munda. Numva ko Musa nawe ziriko zirasha, mugabo hakuja guca intege abandi, aja kwitura Imana, aja gusaba Imana, kuko araza ati ubuzima bwacu ntibuherera kuri metrize twebwe abantu tubufiseko, hari ahantu budusiga. Uretse bw'umubano wose, umuryango wose, igihugu cyose, nawe wewe nyene na gihugu wanje nyene, ari nk'ibintu bimba ko ugasanga biransiga ubwenge. Nkibaza ni meze gute, nteye gute? Murabona umuntu bigashika mbere, hari igihe wumva nk'umuntu yidoga, muranumva n'abantu bidoga bishika kure, uretse ko ashobora kwidogera abantu menga bari kure yiwe canke basangiye ikibano, gashaka gusanga arashobora gasanga nk'umugabo yidogera umugore wiwe, akagenda aramucafuza mu bandi, canke nk'umugore ashobora kwidogera umugabo wiwe akagenda aramucafuza mu bandi. Bana bagenda barabacafuza, babona umenga bari muri ekute. Ama ekute ntagigwa hari hose, ntagigwa imbere y'umuntu wese akwempressionye ngo yigisha neza. Oya nukuvyitondera, igihe cyose ugomba gutwara amabanga y'ubuzima bwawe canke y'ubwa mugenzi wawe, banza wiyumvira, ubaze neza Imana, ubaze neza umutima, ntiwihutagize, kuko hariho ibintu bikenerwa gutwarwa n'abantu bazi yuko ubuzima gusa budaherera ku by'abantu bashoboye.
kandi bakaba bafite indahiro nziza imbere y'Imana yo gutegerezwa gutwara umutwaro w'ubuzima bw'abandi nk'abawutwaye, nk'abazobazwa n'Imana, bumva ko responsabilité yabo itagarukira ngaha ku isi gusa, mugabo bayifise gushika kure, gushika imbere y'Umuremyi azotubaza twese ico twakoresheje ubuzima bwacu n'ingene twafashe ubuzima bw'abagenzi bacu, n'ingene twafashe ubuzima bw'abagenzi bacu. Nako ndavuga rero ingene na Musa bimurengera, ugasanga birashika, ugashobora gusanga umuntu aridogeye ibintu bikomeye, ntiyabura n'abidogera mbere, ugashobora gusanga nk'umuntu aremerewe nuko nk'akarorero ari umwigeme akidogera Imana, kubera iki wandemye ndi umwigeme, akidoga kubera iki wandemye ndu umwigeme, ntegerezwa uku kwezi gutashe gutanga amaraso, kumererwa nabi, kugira iki. Ugasanga umuhungu nawe ariko aridoga kubera iki wandemye ndi umuhungu, nije ibiresponsabilité byose bigwako ikitu. Ivyo nta kindi bizana kukwica no kugusonga, ahubwo ukemera ukakira icyuri, ugaseruka imbere y'Imana, ugasaba Imana ikagufasha, ikagucira inzira, ukazibona bimwe bimwe byiyugurura imbere yawe atavyo wari witeze na gato, kandi Imana yamiriko irabikora. Akeza ngo nagize chance mwahuriye, abantu muri aho ngo guha gacupa, unagize chance, nta chance ibaho. Ibintu byose birafise umuntu abigenga. Imana ikakugira ubuntu ngo nagize chance. Abana nabo bose babivuga mu bundi buryo buhanitse ngo c'est le karma. Le karma ni iki? Le karma wayibwira iti karma, ugafata nk'izina ryawe Simplice ukarica nk'amajambo, ukarica mw'indomi imwe ugatera hejuru karma, cyawandika Simplice aho kutura, ntagishobora kugira. Mugi Imana yaguhaye iryo zina, urafise ingingo yayo iri ku buzima bwawe, nicyo gituma ifise isura yaguhaye n'izina yaguhaye. Nitwigere tuvyibagira rero, nakajyo keza kugira ngo tuce tuzirikana kungene igihe duhanzwe n'ibintu ukamenga turiko turicuza ibyo duhoze, ibyo twahozemwo, bikadutuma tuba mu gapfungu kenshi mu byo turi mu bugano, bigaca bidutuma tutumva neza iyo turiko turaja, kuko burya intambara tugwana niyo kugira ngo tumenye gufatanya iyo tuvuye niyo turiko turaja, kugira ngo hagati mu rugendo ntidutakare. Kumva yuko urugendo rw'ubuzima bwawe ufisi uteruja, kandi ufisi Imana igukuye mu buja bw'ibinabiriya byinshi, naho umenga wari umerewemo neza, mugabo birindiye kugufata mu kanigo. Imana ikakonkora kagira iti pfuma wemera kurinda, ariko ugira izina, ugira igihagararo, uzugire heza, ushika mu buzima budahera. Byo biratugora, biradusaba yuko rimwe rimwe natwe tubanza kuja ahantu tukaganira n'Imana, tukaruhurira umuzirikanye n'umutima, tukabaza Imana nimba twona yidogera. Byo bavyiza hakuja kwidogera abagenzi bawe waca intege, kumuja kwidogera Imana idacika intege, kayibwira ibintu bikuremereye. Hari imyanya munanza gusenga nko ngaha ku mugoro watanu mwari ngaha, uwo ntihagire uzoza kunyumviriza, uwo kinyuma kanyumviriza agafata ibintu niko ndavugira Imana ngo tangana. Mwotangana. Kandi iyo havuye ukumva ko Imana, muranze ko umuntu yakugiriye kute neza, uko Imana yakugiriye kute, ugasohoka kuvugira uti ubu rero ndumva ijambo njanye muri biriya bintu, naho ntumva ingene ndabipanga, mugabo ndumva ijambo njanye. Kandi bidushikira twese. Mbona Musa byaramushikiye, araheza araza kwitura Imana, kandi Imana sinzi ko icyo gisoma tuzokironka ejo, izomufasha imwereke inzira y'inyishu. Nibitwumvise bishikiye na Yesu.
Yezu baheje kwica Yohani Batista. Yohani Batista yafanikiwe na Yezu, hari ikintu basangiye c'amaraso. Muga hari ikindi kintu basangiye gose kirengeye amaraso, umugambi w'Imana. Baheje kumwica ngo aciyaja ahantu hiherereye mu gahinga kanyaganande. Yezu yagiye mu myanya bene iyi abagiye kuganira na se, mugabo nawe nyene nk'umuntu arakeneye kugira deuil. Ni nkuko agiye kugandara mu mutima wiwe, yumve abone neza iki by'ubwo rupfu rwa Yohani Batista ruvuga vyinshi, na cyane cyane arazirikanamwo yuko rubura nawe ibizomushikira. Hari igihe umuntu abura wiwe, twese tukibaza tuti kumutondako tukamutera morale ko ari byo tumufashije cyane gusumba. Nivyo hari abantu bifasha, mugabo kumureka imyanya imwe akazirikana kwiwe biramutuma ashobora guheza neza ico kintu hakiri kare. Ariko ni mwamutonda ko mwese imwanya wo kugandara harazigiye uganda rigahera agasigara wenyene. Uwo mwanya ni bande baza kumuha morale? Atigeze atangura kwimenyereza gifise abantu aho hafi bamufasha udukorwa twa misi yose, ngo nawe abanza kuri gikorwa muri we cyo kumenya kujabuka uyo mwanya. Twama dukenera imyanya bene iyi, atari uko gusa tubuza abantu, cyane cyane iyo turiko turahangana n'ibibazo bikomeye bishobora kugerageza ubuzima, umuntu agasanga ariko ari doga gushika ahakwa gutuka umunsi yavukiyeko. Ibyo bigerageza bose, ariko mwamwe mwibuka yuko reflex ya mbere nziza twogira nuko tuzi imbere y'Imana tukabizirikana, Imana ikadufasha ikadukomeza, tukumva yuko tugifise ingingo yayo ku rugendo rw'ubuzima bwacu, kandi ibindi iraheze kamenya ingene ibikura mu nzira. Gusa mukama kugira mu bihe bene ivyo tugerageze kugwana, tugume tumubereye fidèle, ibindi arabijera kumutuva ngo il va gérer. Mwavyumvise ingene biza muri psalm, mwumvise zaburi y'umunsi. Reka tugayisubire mwiraryoshe gose. Intara yanje ntiyanyumvirije, mvimana na ingene yidoga, ntiyanyumvirije. Israeli ntiyasubije kwa gatima. Narabarikiranya gatima atare kabo, kuko Imana irakunda umwidegemvye w'umuntu. Nishima gukigobera ngo izirikire umuntu kukishaka, ngo nabo bakurikira ivyumviro vyabo gusa. Ese bane umva Imana ingene ivuga, iyi ntara yanje inyumvira. Iyo Israeli inyirukira ntije kwidoga canke ngo yirukire ibindi bintu, abasi babo no bari gise nk'uyu mwanya. Hari ibintu abantu baduhagurukira iyo tuje kubitura Imana, tukizigira Imana, ni Imana ihaguruka ikatugwanira, kandi ukabona ingene ikinzira byose ikabitunganya hajye udashobora gushika. Mugabo nacitangura kwiyumvira ngo mbe nta mwana mfise umwaro, nta muntu akomeye mfise umugambwe, nta muntu mfise hariya mu ntari wacu, gacusanga uri kuca mu nzira zitarizo, gasanga uragiriye nawe uyu nari wonyanzu uyu nuriya. Oya bireke, ingubanzu bazi inzira y'Imana muri ivyo bintu, uyihambirireko uzobona ingene Imana yonyene ari ikihagurika avuga iti ko washimye kubigira dosiye yanje, reka nanje ndabijere. Ngani washima kuvyijerera, uragenda ukazogwayo ntuzutangara. Kandi no hundagaje abayidurumbanya, abansi b'umukama bo mwikuguye, ivyabo biba vyaradadanutse. Oya nako ivyabo biba vyaradabutse, ivyabansi b'Israeli biba vyaradabutse. Intara nayo Israeli no yigaburiye ingano, no yigaburiye ubuki buvuye mu gitandana. Iyaba natwa mu gihugu cacu twokumviye Imana mukuri, tutayisenga nk'idiri, ariko tuyisenga mukuri, n'ivy'igitoro vyodadanutse. Ego twoba igihugu c'amata n'ubuki, none ubu turi igihugu ciki?
dusaba Mukama kugira ngo ivyo bishobora kudushikira ku rugero rw'ubuzima bw'umwe, umuryango w'umwe, imibano ya bamwe eka n'igihugu, igihe bigoranye twigane Musa, tugiye reflexe ya Musa, twigane Yezu. Banza ugenda hiherereye wumva icyo Mukama kubwira, ibindi ugaheza ukabizirikana ufatiye mu muco w'icyo Mukama aba yakweretse. Amen.